hari abantu benshi rero nzi bubatse amazu kandi azimvye ariko ayo mazu barayaheba bayahebera abandi babishoboye nabo baja gupanga amazu azimbutse ubaka ico kizu cawe c'imiliyoni 300 canke 500 hanyuma ugipangisha miliyoni 2 hama ugenda gupanga inzu y'umiliyoni komsa ku kwezi uzobika umiliyoni canke 500,000 niwacu ugira case yayo mafaranga inyuma y'igihe kanaka ayo mafaranga azogufasha kubaka indi nzu wewe uzobamo ubwawe kandi uyubake mu nyungu. Mu Kirundi bavuga ngo gira aho uba wubahwe canke bakavuga ngo gira iwawe wubahwe ariko ivyo byose biraba byiza mu gihe ugize iwawe canke ukaba iwawe hageze kuko hari igihe abantu benshi usanga umuntu abiwe canke afise iwe ariho ugasanga yabikoze mu gihe kitari gikwiye. Aha ni kuri Talk Business urubuga rwonyene ushobora kwicara kumviriza ukajana n'ikiganiro guhera ku munota mbere gushika ku wanyuma ariko ukakimara umaze kumva indangura kintu y'ivyo ariko biravugwa kandi ukumva ni ikiganiro kigushira inyota ushobora kumva ico ushobora kuguhindura mu buzima bwawe canke kikagufasha gutera imbere uno munsi canke ejo canke kagufasha guhindura ivyiyumviro. Muri kumwe na Young Billionaire nk'ibisanzwe nkuko nabivuze aha ni kuri Talk Business ushobora kuba ufise ikintu ukora hari ikintu kimwe utaramenya ahavugirwa business niho hanumalizwa business. Hari abantu bashobora kuba bafise ibintu bakora ugasanga abona umengo ntibiriko biratera imbere canke akabona umengo ntariko arabibona neza ariko ugasanga ntashobora gutahura neza aho biriko birafira. Ushobora kutwegera tukagufasha dukora consultance en business tukongera tugatanga ama projet canke imigambi ku bantu bafise amafaranga ariko batabona neza aho bashobora kuyashora hizewe turabarangira aho bashobora kuyashora bonyene bashobora kwikorera kandi hakazobateza imbere hizwe neza canke tukabaha n'abahinga babafasha bakabaherekeza. Nkuko rero nari ndabivuze mu Kirundi bavuga ngo gira aho uba wubahwe canke ngo gira iwawe wubahe. Ubushize muri episode ya kabiri narababwiye ukuntu umuntu ashobora kuinvestisa mu ma asset mu ma real estate. Ico gihe sinzi ko umuntu wese yavyakiriye canke sinzi uko wabitahuye bivanye nuko uvyumva canke nuko bitahura canke bivanye n'uburyo ufise ariko ico nagenda kubwira ico nuko hariho abantu benshi bamara imitahe yabo canke bamara amafaranga yabo bivanye naho bayaronka nyuma basalariye canke nimba bayaronka bavuye mu rudandaza muri business kanaka bariko barakora bakayamara bariko barubaka amazu yo kubamwo. Jewe mu Kirundi ico ndavyita kwisasira amafaranga ukongera ukayifuka. Ndabivuga kubera iki hari abantu benshi inzi canke nawuzi basonzeye mu mazu yabo canke nyene badahagaze neza muri business kanaka canke bakora kandi ba mu mazu yabo muhura nyene no mwibarabara ukabona ko atari sawa canke muri societe atari sawa kandi ba mu mazu yabo kuko bishoboka yuko bashobora kuba bubatse amazu babamwo hatageze. Wowe utahura ikintu bita cash flow mu gihe wubatse iyo nzu yawe ukayubaka ugiye kuyibamwo nta incomes nini zoguha kuko ahubwo wicu uzokora iyo nzu uzoyitunga nka kujya umuntu aragira inka itavyara. Umuntu aragira inka itavyara no kuvuga ngo iyo nka n'ugukamwa ntikama kandi itavyara ntirondoka. Iyo nzu yawe uzoyibamwo ikaroni yameneka uzoyisubiriza ico gipangu cawe ntizokibamwo kitagira amazi kandi uzoguma uriha amazi uyirihire n'amatara mugabo yoyo uzotegereza ikintu yo kuzanira ukibure. Hari abantu benshi rero nzi bubatse amazu kandi azimvye ariko ayo mazu barayaheba
bayahebera abandi babishoboye nabo baja gupanga amazu azimbutse ubaka ico kizu cawe c'imiliyoni 300 canke 500 hanyuma ugipangisha miliyoni 2 hama ugenda gupanga inzu y'umiliyoni komsa ku kwezi uzobika umiliyoni canke 500,000 niwacu ugira case yayo mafaranga inyuma y'igihe kanaka ya mafaranga azogufasha kubaka indi nzu wewe uzobamo ubwawe kandi uyubake mu nyungu kuko utaratahura icitwa cash flow uba wumva kubi wawe ari akamaro gakomeye nkuko nyine twavuze yuko mu Kirundi bavuga ngo gira huba ubahwe ariko iyo nzu izogufasha iki mu gihe uyubatse ukiri mu cyo twokwita financial struggles stage iyo ntambwe uriko ushobora kuba uri muri business uri kurunguka kandi ubibona ukumva ngo inzu ndayipanze ngo miliyoni ngo 1,800 ngo miliyoni ngo kuguma ngo ku kwezi ngo landlord aguma ndodolera ko ngo nagasuzuguro canke ngo nibiki ugaca ufata amafaranga yawe ukayakura muri business amafaranga yawe azohera iyo nzu utaranayimara uyinjira idaheze na business yawe isiga hatemba no kuvuga uzosiga business yawe inambye nawe uca ugenda mu ijyanzu uyinambiremo n'inzu yawe izoba inambye kuko ntizoba yaraheze mwese hazogera igihe usanga atanumwe avyura uwundi so inzu rero impamvu navuze icerekeye ku investisa mu real estate mugabo no musi nkabandi ko navuga kubaka inzu umuntu abamwo navuze inzu umuntu abamwo sinavuze kubaka inzu kuko kubaka inzu biratandukanye je navuze inzu umuntu abamwo impamvu ibi bintu ndabihuza niki inzu mu bisanzwe iri muri kategori yitwa tuvuga yuko ari low liquidity asset ni kintu uno munsi ni washira ku isoko ejo cange hirya ejo kavuga ngo shaka mahera ijana ku ijana ntuzouca uronka umukiriya nyene so uzoyidandaza umwaka uyidandaza imyaka 2 atamuntu arakugurira ahubwo wicu uzokora mu gihe hanze aha ibindi bintu biriko biradoza agaciro canke n'abandi bantu bafise amazu ariko aradoza agaciro bo bafise amazu hanze ariko aradoza agaciro kuko bayubatse hageze nta stress nta mpamvu iriko iratuma iyo nzu ayikura izo biriko iradoza agaciro nawe kubera uzoba uriko urayigurisha wihuta udafise fona ruguru ahubwo wicu uzokora uzoguma umanura ibeyi umwaka wa mbere uheze yari ku miliyoni 200 ucishira ku miliyoni 180 umwaka wa kabiri ushire ku 6 ugira ko woronka amafaranga uzoze kwisanga inzu yawe wayigurishije mu ruhombo kuko wayubatse hataragera utangura gukora imibare ngo inzu ngo jigihe nayubaka ngo nayubatse ku miliyoni 100 umugango ngo no 105 nayitora mu gihe umuntu mufise inzu yubatse hamwe kandi ingana wari karigurisha miliyoni 300 kubera iki wayubatse hataragera ejo canke hirya ejo usanze wikeneye canke ukeneye amafaranga muri business kandi usanga atandi hantu hamwe ushobora kuyakura uretse kugurisha yanzu bien sûr yayindi ubamwo canke yayindi wubatse utayifitiye gahunda so kubaka inzu turiko turavuga kubaka ku investisa mu real estate ubaka inzu ufitiye business ubaka inzu igiye gukora business ureke kubaka inzu ugiye kubamo inzu ugiye kubamo si cyo kintu cyambere cyo kwihutira bien sûr kubaka bisa kugira aho uba niteka kugira aho uba niteka abana bawuzobaraga iwawe nivyo uzobasigi wawe nivyo niba nataha kare nivyo mugabo eske hageze kuki uri kurihuta tegura ejo hawe tegura kazoza kawe hama iyo nzu uzoyubaka hageze kandi uzoyubaka mu nyungu wakuye amafaranga wakuye muri business kuko mu bisanzwe iyo wubatse hatageze no kuvuga ngo inzu yawe uzoyinjira nkuko nakunda bivuga uzoyinjira hatageze isange inambye nawe inambiremo na business yawe inambiremo koko business yawe ugenda kuyashora mu nzu kubera ko ikintu kanaka ariko hatari bwagere so rero inama nagira ndakubwire uno munsi cyangwa ejo ko nk'ubu turi mu Burundi aho igihugu cyangwa igisata kibijejwe
iheruka kuransa icerekeye isoko ry'imigabane. Ni igisata gishasha mu Burundi, ariko nibaza yuko hari abantu benshi bakizi n'abandi batakizi, ariko nk'abamaze kukimenya. Imbere yuko muri next episode tuzovuga ku cerekeye isoko ry'imigabane no kubwira ahantu uko uja ku investisa mu isoko ry'imigabane, nagira ndaguhe i devoir. Genda wige ati nijyari nomenya company ifise ico twokwita high liquidity canke low liquidity. Nababariye yuko inzu iri mu kintu iri muri groupe canke category y'ikintu twita low liquidity asset. Rero genda muri company urabe ni waba ushaka kuzojana nanje muri episode yo kurabira hamwe ingene umuntu yo kwiransa muri business yo gushora mu cerekeye isoko ry'imigabane. Nimba ushaka kuzojana nanje muri episode cyangwa ushaka kuzotahura neza ivyo nzoba ndiko ndavuga, genda wige kuraba mbega nijyari canke nihe company ifise high liquidity. Tubiraba gute? Tubirabira hehe? Nihe company ifise low liquidity? Tubiraba ryari? Tubibona ryari? Tubirabira hehe? Kuko ni washaka gushora ahantu hazima mu cerekeye isoko ry'imigabane, checkinga. Ni washaka kugura ku investisa mu isoko ry'imigabane, gerageza urabe company ifise ico twakwita high liquidity. Kuko ni wagenda ugapfa ku investisa muri company utaravye utize neza, ejo ugakenera amafaranga uzodandaza wongera udandaze hanyuma kandi bikugore. Ariko ni waba wize isoko neza, ukiga ahantu heza, ugenda ku investisa muri company ifise ico twakwita high liquidity, ni hahandi iyo ukeneye amafaranga yawe ugurisha imigabane yawe vyihuse ugasanga mu isoko ni tic-tac. So nimba ukiri muri ca cicaro twariko turavuga ca financial struggles stage, reka kubaka inzu, banza urindire n'ubake business kugira ngo uzoze kubaka inzu hageze nawe ugeze. Aha hari kuri We Talk Business, ishure ry'ubuzima, ishure rya business, ishure ushobora kwicara ukiga ejo canke hirya ejo rikaguhindurira ivyiyumviro, rikaguhindurira uko watekereza, ugashira ubwenge ku gihe, ukitahura, ukongera kandi ukisobanukirwa, kugira ngo ejo canke hirya ejo nawe uzojane naho isi iri kiragera. Ijukira internet, ijukire intelligence artificielle, ijukira ubushakashatsi, kuko ahisi iri kiratujana. Ni heza kuba ariko barajana nayo, ariko sina heza kuba ariko barayirengagiza.